ibihe byiza kuri wo munywanyi w'ibiganiro byacu ubana natwe no kuri ino mbonesha kure ya Burundi News TV aho uherereye hose, reka nizere ko umeze neza cyane. Twongeye kugaruka mu biganiro bishasha ndetse n'amakuru ariko aravugwa cyane ku mbuga ngurukana bumenyi, ariko kandi twibanda ku makuru ariko aravugwa ngaha mu karere k'ibiyaga bigari ndetse no hirya no hino ku isi. Turaza guhera ngaha mu gihugu cy'u Burundi ahakomeje kugenda hagaragara ibibazo bigiye bitandukanye, abanyagihugu bariko barasabwa kuba bohaguruka bakivuganira ubwabo bakazamura ijwi ryabo nyuma y'uko iki gihugu abayobozi bakirongoye ntaco bariko barakora ku bibazo bikomeje kugenda bigaragara. Usibye ibibazo bigiye bitandukanye by'umutekano biriko bigaragara rero, by'umwihariko Bujumbura, ubukene bw'amazi mu makaritsiye buriko buravuza ubuhuha. Ubu bukene kandi buje bukurikirana n'ibura ry'akazi ndetse n'ibura ry'ibitoro, ibikomeje kugenda bituma imigambwe igiye itandukanye ikomeje kotsa igitutu Perezida Evaristo Ndayishimiye usanzwe arongoye iki gihugu. Ni nako kandi Uburundi ndetse na USAID, abakozi batari munsi ya 40 bo mu gisata c'amagara y'abantu bizo mpande zibiri bagiye guhanahanwa mu buryo bwunguka. Bamwe mu bakozi bo mu gisata c'amagara y'abantu mu Burundi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bahejeje kuronswa inyigisho rusange. Ico gikorwa kikaba cabereye mu bitaro vya gisirikare mu Kamenge mu gisagara c'ubudandaji cya Bujumbura. Ubuyobozi bw'ivyo bitaro hamwe n'ubuserukizi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Burundi bavuga yuko bakomeje gushima intambwe bikomeje kuba bitera, ariko kandi abanyagihugu ndetse namwe mu bategetsi bagiye batandukanye bakomeje kuvuga yuko igihugu c'u Burundi cyaba gikomeje kujya habi mu gihe kugeza amagingo aya ngaya. Bivugwa yuko intara zimwe na zimwe nta basoda bakibarizwamo nyuma yuko bakomeje kugenda boherezwa ngaha mu bihugu bigiye bitandukanye. Hari amakuru avuga yuko mu kibaya ca Rusizi by'umwihariko gisanzwe gihana imbibi n'uburaruko bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, bivugwa yuko andi makamyo yakomeje kugenda ahanyura mu masaha y'umugoroba apakiye abasodo baturutse ngaha mu gihugu c'u Burundi bagiye gufatanya n'ingabo z'icyo gihugu hano muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo mu rwego rwo kugira ngo babashe kuraba uburyo babasha guhangana n'umuhari M23 umaze igihe ukomeje kwigarurira ibice bigiye bitandukanye. Iyi mirwano iriko irabera rero mu buraruko bwa Kongo ikomeje gutuma hakomeza gukenerwa abasoda benshi, cyane cyane abaturutse ngaha mu gihugu c'u Burundi, bijyananye no kuba Evaristo Ndayishimiye yarasinye amasezerano agomba kuzajya yohereza abasoda b'i Burundi muri Kongo, hanyuma akabasha kuba yohabwa amahera mu gihe ifaranga jiwe ryamaze kuba ryotakaza agaciro ku kigero kitigeze kinabaho ngaha mu gihugu c'u Burundi kugeza amagingo aya ngaya. Amakuru avuga yuko Evariste Ndayishimiye nyiricubahiro utwaye igihugu c'u Burundi, by'umwihariko ubwe yajaga ku butegetsi, idolari ry'abanyamerika rimwe ryavunjaga amarundi ashika ku 3,000. Ubu ngubu idolari ry'abanyamerika riravunja amarundi ibihumbi bishika kuri 7, bigaragaza yuko ubukungu bw'i Burundi bwakomeje kugenda bujya mu kaga gakomeye cyane nk'uko bikomeje kugenda biragaragara. Turaza kugaruka kandi ku biriko biravugwanga mu bice bigiye bitandukanye mu buraruko bwa hano ku mugabane wa Afrique, aho hari amakuru akomeje kugenda atangazwa ku buryo bukomeye cyane, aho muri Bangladesh habaye imyigaragambyo ikomeye cyane ndetse abigaragambyaga bikarangira binjiye no kwa Minisitiri w'Intebe, bakinjira no mu cyumba cye no mu buriri bwiwe, hanyuma bakabasha kuba baniryamira nk'uko biriko bigaragara. Kinshasa, abayoboke b'ishyaka rya Tshisekedi rizwi nka UPDS bamaze kuba bahondagurana ku buryo bukomeye cyane nk'uko biriko bivugwa, nk'uko byamaze kugenda bitangazwa. Naho muri Iraq, ingabo za Amerika zagabweho ibitero bya rokete bikomeye cyane, ndetse hari n'andi makuru menshi cyane ariko avugwa mu bice bigiye bitandukanye hirya no hino mu isi.
muraza kunyemerera tubane muri ibi biganiro byacu hano kuri ino mbonesha kure yacu ari nayo yanyu Burundi News TV. Reka nkwibutse niba ari ubwa mbere ushitse ngaha kugira ngo ukandanditse sabone ubashe kuzajya ubana natwe 5 ubashe guca uraronka amakuru n'ibiganiro byiza kandi bigezweho, ibiganiro biba byotawe n'abamenyesha bakuru b'inzobere ndetse kugeza amagingo aya ngaya. Reka nkubwire yuko musoza nanakwifuriza ibihe byiza nanaguha ikaze mu biganiro byacu kuri wowe udukurikiye ngaha guturuka mu gihugu cy'u Burundi mu ntara zigiye zitandukanye, abari za Cibitoki, Gitega, Bujumbura, za Ngozi, Bururi ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye. Mwese turabahaye ikaze mu biganiro byacu byo kuri uyu mugoroba. Reka tubifurize umugoroba mwiza, tubifurize igitondo kiza, tubifurize amanywa meza cyangwa se bitewe naho uherereye hirya no hino mu isi. Ariko kandi twebwe turi ku mugoroba mu masaha y'umugoroba ngaha mu gihugu cy'u Burundi ku itariki 6 turi kwa 2 ukwezi k'umunani umwaka wa 2024. Reka nkubwire ngo abandi mudukurikira guturuka ngaha mu bihugu by'abaturanyi mu gihugu cy'u Rwanda, mu bihugu bigiye bitandukanye birimo nka Tanzania, Kenya, Uganda ndetse na hano muri Congo n'andi ku mugabane wa Afrika, mwese turabahaye ikaze mu biganiro byacu. Abandi mudukurikira muri ku mugabane w'Uburaya, ku mugabane wa Asia, Australia, Amerika ndetse n'andi hose, tubifurije kugubwa neza, gukomeza kumererwa neza cyane. Reka dutangure ibiganiro byacu duhere hano mu gihugu cy'u Burundi akomeje kugenda hagaragara ibikorwa bigiye bitandukanye ndetse abakurikiranira hafi ibera ngaha mu gihugu cy'u Burundi bavuga yuko iki gihugu ari ubwa mbere cyo bakiri kuja mu kaga gakomeye cyane, aho umunyagihugu ashobora kuba yo kwishura amafaranga arenga 150 by'amarundi ku mufuka w'amakara wo gucana, ibintu bitigeze binabaho umunsi n'umwe. Usibye ibyo bibazo kandi bikomeje kugenda bigaragara, ejo twagarutse ku makuru agiye atandukanye yavugaga ku ibura ry'amaraso ku bashinzwe amagara y'abantu. Ariko kandi hari n'amakuru yandi yakomeje kugenda anagaragara y'abantu bagiye batabwa muri yombi, ndetse kugeza amagingo aya ngaya hari n'andi makuru ariko aravugwa cyane. Amakuru yacu reka tuyahere kuri Generali Alain Bunyoni wakomeje kugenda aburirwa irengero, ariko kandi mu kanya hakaba hamaze gusohoka agafoto tutabashe gutahura neza umuntu wowe yagashyize ahagaragara, aho uyu mugabo byogaragara yuko ari mu bitaro asa n'urembye cyane, aho ahagaze abaganga bamuhagaze impande bariko baragerageza kuba bomuvura. Hariho n'ibipimo bigiye bitandukanye byerekana umuriro afise ndetse n'ibikoresho bigomba kuba byomwongerera umwuka kugira ngo abashe kuba yokomeza kumera neza. Ariko kandi abantu bari kumwe niwe bari abantu b'uruhu rwera. Abantu benshi rero batangiye kugenda bemeza yuko uyu mugabo koko yaba atakiri ngaha mu gihugu cy'u Burundi, aho amakuru amaze iminsi avuga yuko uyu mugabo yoba yaramaze kwerekeza mu gihugu cy'Uburusiya kwa Perezida Vladimir Putin kugira ngo abashe kuba yojya kwivurizayo. Ibi kandi bikaba byaratanguye kuvuga mu gihe General Neva usanzwe arongoye igihugu cy'u Burundi yarari mu ruzinduko rw'iminsi ishika kuri 3 yagiriye mu gihugu cya Zambia, aho by'umwihariko aribwo bwiyatangiye kugenda bivugwa yuko uyu mugabo General Bunyoni wahoze afite ijambo rikomeye cyane ngaha mu gihugu cy'u Burundi, wari waranakatiwe gufungwa ubuzima bwiwe bwose mu ibohero rikuru ryanga mu gihugu cy'u Burundi, yamaze gutoroka gereza nkuru. Ariko kandi bikaba bitarigeze byemezwa n'ubuyobozi bw'iyongereza cyangwa se ubuyobozi bw'igihugu ngo buvuga yuko uyu mugabo yaba hari, ariko kandi nubwo bigeze banahakana yuko yaba adahari. Iyo foto rero yamaze gukura benshi umutima ndetse batangura kumukorera amashengesho bavuga yuko yaba amerewe nabi cyane, bavuga yuko Imana ariyo yonyine yo kuba iyo mutabara. Burundi USA, abakozi batari munsi ya 40 bo mu gisata c'amagara y'abantu bizo mande zibiri bagiye guhanahanwa mu buryo bwunguka. Bamwe mu bakozi bo mu gisata c'amagara y'abantu mu Burundi ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bahejeje kuronswa inyigisho rusange. Ico gikorwa cabereye mu bitaro bya gisirikare mu Kamenge mu gisagara c'ubudandaji cyangwa se mu gisagara c'ubukungu cya Bujumbura. Umuyobozi w'ibyo bitaro hamwe n'ubuseruko bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Burundi buvuga yuko bushima ibikorwa ndetse
ndetse n'intambwe bamaze gutera ndetse n'ubumenyi babashije kungukira muri ibyo bikorwa byose. Abakozi bo mu gisata c'amagara y'abantu bashika kuri 40 bagizwe n'abanyamerika bashika kuri 19 bakora mu gisata c'indembe, gukura amenyo, kubaga abafise ibibazo by'imbanyi ndetse no mu gisata c'ubuhinga bararonkejwe izo nyigisho zo guhanahana ubumenyi mu bitaro bya gisirikare bya Kamenge biri mu buraruko bw'umugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura ngaha mu gihugu c'u Burundi. Iki gikorwa kandi gifasha guteza imbere ubumenyi bwacu mu ntumbero yo kuvura neza, niko vyamenyeshejwe na General de Brigade Dr Malusi Nimburanira, umuyobozi mukuru w'ibitaro bya gisirikare ngaho mu Kamenge. Kubw'ubuserukira Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Burundi, Abanyamerika baronkeyeho akaryo ko kubona ukuntu mu bibanza bifise abakozi bake abantu bashobora kuvura abagwayi kandi bagashika ku musaruro mwiza ndetse bakabasha kuba botabara amagara y'abantu. Kurundi ruhande kandi abakozi bacu by'umwariko baravuga abakozi bacu bakomeje kugenda bagaragaza imbaraga ndetse bavuga yuko banaronse ubumenyi kugira ngo bazovure neza. Byongerwa ko Dr Nimburanira avuga yuko ibi byose biroza gukomeza kubafasha mu gutanga service nziza ishaka kuzotuma bashobora kongera umubare w'abagwayi bashobora kwakirwa ndetse no kuvugwa ndetse no gufashwa, dore ko hajyayo abarwayi baremvye cyane. Umupfatsoni aserukira USA mu Burundi yamenyesheje ko ico gikorwa cyaranguwe ku mwumvikano w'ibyo bihugu bibiri, cahaye abasirikare n'abasivile bo mu Burundi ubuhinga bwo kuvura neza n'ubuhinga bwo kuvura bushoboka. Lisa la Praitesoni yatangaje ko ubwo buhinga buryo bwo gufashanya bwatanguye mu mwaka uheze busa n'ubwizewe kandi ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizeye kubukwiragiza gushika muri 2025. Uburundi nico gihugu ca mbere kironkejwe ivyo vyigwa ku mugabane wa Afrika. Amashusho ndetse n'amafoto ariko aranyuzwa ku mbuga ngurukana bumenyi yerekana bamwe mu basirikare ngaha mu gihugu c'u Burundi ndetse n'abasirikare bakomakomeye bo muri Amerika bari kugenda bahanahana ama certificate yerekana yuko babashije kuba baronka by'umwariko ubumenyi. Naho Bujumbura, ubukene bw'amazi mu makaritsiye buriko buravuza ubuhuha, ibintu abaturage bariko binubira ndetse byanakubitiraho ibura ry'ibitoro ndetse n'ifaranga ryamanutse n'umutekano muke n'ibiciro biriko biraduga cyane cyane nk'ibiribwa ndetse n'ibiciro by'amakara. Ibi byose bigatuma abaturage bavuga yuko barambiwe ubuyobozi bwa Evaristo Ndayishimiye. Mu misi iheze hari ibyuma byapfira mu mazi i Bujumbura, igisagara c'ubudandaji. Ubu hari amakaritsiye ashobora kumara amahinga menshi atagira amazi meza, ndetse mu gihe ico gisagara kitatewe n'imyuzurira gitegerezwa guca cibura amazi. Abantu bakaba bakomeje kugenda baribaza impamvu hariko harabura amazi. Wari umwizero aho mushikiranganje mu byo ajejwe harimo n'amazi ari mu nama nkenguruza amateka hari ku itariki 19 Ruheshi yatangazaga yuko hashitse ibikoresho byinshi cane kugira ngo amakaritsiye yo mu buraruko bw'igisagara c'ubutunzi ca Bujumbura aronswe amazi avanywe mu masoko afatikwa ko yamaze gutunganywa. Ubwo nyene rero amaso yahindukiriye kuri Regideso, ishirahamwe rya leta rijejwe gukwirakwiza amazi n'umuyaga nkuba kugira ngo ribishire mu ngiro, ariko byose nta na kimwe bashije kuba boronka. Ariko inyuma y'amezi ashika kuri 2 muri izi ntango z'ukwezi kwa Myandagaro, abanyagihugu baracarindiriye amazi mu mabombo, ariko nta na
imwe baca baronka. Mu bisanzwe hose ku isi no mu bugaragwa mu gihe wuguruye irobine amazi arisesa kiretse mu makaritsiye yacu i Bujumbura rimwe na rimwe turibaza icaha twakoze kugira ngo dukorerwe ibingibi. Aya magorwa rero turimo ntibyumvikana ukuntu abanyagihugu bo mu gisagara ca Bujumbura bamara amayinga akurikirana batagira amazi meza, niko bivugwa n'abanyagihugu bavuganye n'itangaza makuru. Ugutegura imfungurwa ni agacamutwe nta wuvugisha imbere isuku ry'umubiri n'ibyambagwa, niko umwe mu bavyeyi agaragaza umubabaro wiwe ariko aravugwa. Ku bafise amazu arimwo ubuzu bwa subwumwe bwubatse imbere muri iyo nta ukivuga kuko ubwo buzu bwa subwumwe buranuka cane. Ibyo rero birateye amacenga cane ko turi iki gihe hateye ikiza cy'indwara y'ibihara, abantu batekereza kugira isuku mu ntumbero yo kukicinjira. Ubundi burere rero bw'u Burundi nko mu buraruko bushira uburengero bumaze kubangamirwa na korera bufise ico kibazo nyine, ndetse n'abandi bagiye batandukanye bakomeje kugenda bagaragaza yuko bafise ibibazo bikomeye cyane birimo n'ibikomoka kuri no kwibura ry'amazi nk'uko biriko bivugwa. Kugeza ubu ngubu rero nk'uko biriko biravugwa i Kinshasa mu buraruko bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo hari amakuru ariko aravugwa cyane. Amatsinda ashika kuri 2 y'abayoboke b'ishyaka UTBC riri ku butegetsi muri Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo kuri wa kabiri itariki 8 ukwezi itariki 6 kwezi k'umunani mwaka wa 2024 barwaniye mu nteko ishinga amategeko biba ngombwa yuko abapolisi baza gutabara. Aba bayoboke b'ishyaka rya Tshisekedi barwanye ubwo bari bagiye gushyigikira kandidatire ya Idrisi Mangala UTPC iheruka gutanga nk'umukandida mu mwanya wa perezida wa Sena nk'uko bivugwa. Ibinyamakuru by'Kinshasa biramenyesha yuko abatari bakeya bakomerekeye muri iriya mirwano, ndetse ibikoresho byinshi cyane byo mu nteko birangizwa ku buryo bukomeye cyane. Abayoboke ba UDPC barwanye mu gihe iri shaka rivugwamo gucikamo ibice bigiye bitandukanye. Ni umwuka utari mwiza ushingiye ku kuba hari abayoboke bamaze igihe basaba ko umunyamabanga mukuru waryo Augustin Kabuya yakwegura ibyo batajyaho imbizi. Uruhande rushyigikiye uyu mugabo narwo rukavuga yuko agomba kugumaho. Mangara byitezwe yuko agomba guhatanira kuyobora Sena ya RDC, ndetse na Sama Lukonde wahoze ari minisitiri w'intebe wa RDC akanaba umwe mu bayoboke b'iri huriro Union Screen, ndetse n'umuntu wa hafi wa Perezida Tshisekedi Antoine Chilombo nk'uko biriko bivugwa. Hagati aha kandi andi makuru ariko aravugwa akomeje kugenda agaragara nuko muri Iraq ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagabweho ibitero bya rokete ku itariki ya 5 Kanama umwaka wa 2024. Igitero ca rokete cyagabwe ku birindiro by'ingabo z'abanyamerika nkuko bikomeje kugenda bigaragara mu burengerazuba bwa Iraq, ahakambitse ingabo z'abanyamerika ndetse n'abakozi ba Amerika bashinzwe kurwanya umutwe w'iterabwoba w'igihugu wa Islamu ICC. Umuvugizi w'ingabo za Amerika yatangaje yuko iki gitero cyagize ingaruka ku bakozi b'abanyamerika benshi bari ngaho muri ico gice. Perezida wa Amerika Joe Biden ndetse na Vice Perezida wiwe Kamala Harris bamaze kumenyeshwa iby'iki gitero, baganiriye ku ngamba zigomba gufatwa mu kurinda ingabo z'abanyamerika ndetse no gusubiza ku gitero icyo ari cyo cyose cyagabwe ku ngabo z'abanyamerika. Amakuru atangwa rero aturuka mu buyobozi bw'ingabo bwa Iraq avuga yuko rokete nyinshi cyane zatewe mu birindiro imbere by'ingabo z'abanyamerika, ngizindi zikagera mu
mu midugudu yegereye ivyo birindiro. Ibi bitero bishya kandi vyagabwe ku ngabo z'abanyamerika bibaye mu gihe hari ubwoba bwinshi ko Irani n'abafatanyabikorwa bayo isaha iyo ariyo yose bashobora kugaba ibindi bitero ku gihugu ca Isirayeli mu rwego rwo kwihorera ku mfu z'abakuru ba Hamasi ndetse na Hezbollah bishwe mu cyumweru giheze bivugwa yuko byakozwe n'iki gihugu cya Isirayeli. Ibitero vya rokete vyagabwe ku birindiro by'ingabo z'abanyamerika niza coordination muri Iraq byari bisanzwe bimenyerewe mu bihe byashize cane mu misi ya mbere y'intambara hagati ya Isirayeli ndetse na Hamas muri Gaza, ariko ibi bitero kugeza ubu ngubu byari byarahagaze kubera ubwicanyi rero bwakorewe umuyobozi mukuru wa Hamas muri Irani ndetse n'umukuru wa Hezbollah mu burasirazuba bwo hagati hakomeje gututumba ubwoba bw'intambara y'akarere ishobora guterwa na Axe de Resistance, ari ryo uhuriro rishyigikiwe na Irani ririmo amatsinda y'abanya Iraq, aba Houthis bo muri Yemen ubu bamaze kwinjira mu ntambara imaze amezi agera kuri 10 ihuje Israeli irwana na Palestine, cyane uyu mutwe wa Hamas nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Kugeza ubu ngubu rero ibibazo bikomeje kugenda biba byinshi mu gihe bwana Benjamin Netanyahu akomeza kugenda avuga yuko yiteguye gukora ibishoboka byose kugira ngo abashe gusenya Hamas yose. Mukanya turaza kugaruka ku buryo Afrika y'Epfo kwa Perezida Cyril Ramaphosa abitwaje intwaro bashimuse abanyeshuri benshi cyane, abandi barabica uko byakomeje kugenda bitangazwa. Reka mbabwire yuko ari ingenzi kubana natwe mu biganiro byacu tubandanya kugenda turabagezayo gatanu kuri no mbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Reka mbabwire yuko twongera gusubira mu masaha ari imbere turebera hamwe byinshi biriko biravugwa mu buryo bugiye butandukanye. Mukomeze kumererwa neza cyane, ndabashimiye kandi mukomeze kugira umugoroba mwiza. Abageze mu rugo mumererwe neza, batarahagera mugende amahoro, kandi Uwiteka akomeze kubana namwe, akomeje kubahereza ibyo mwipfuza byose.